Ndabona kuti musi ngodukana kuri page yacu ya Widi. Ndabutsa ko page yacu ya Widi ari ikiganiro cha Bishop TV ifadikanye na Jumuiya TV, aho tubereka amadiri ya bamwe n'abandi na cyane cyane kugwaruka ko baritunganiza imigambi yabo kugira ngo wambwe mugo twihangire imigambi dushobore kugushira mu ngiro, hama mubona ko bakora amadiri atandukanye. Ndabwira ko muri kumwe nanje Session Romantique, un homme spécial de création, nkabandi agutembera kugira ngo tumenye amadiri bamwe n'abandi bakora. Kuri uyu munsi ureje twagiye gutembera aho bita mu Nyakabiga ya mbere, neza na neza kwibarabara rya kane. Twagiye kuraba umwe yakora amakora amadiri atandukanye, harimo novuga kumwa abantu, harimo no gukora abamama, abigeme, bizaza nga mu Burundi, abarundi kazi abashirira ko novuga bwa bwiza bwo mu mutwe nako bwo ku mutwe, ni salon de beauté. Rero gango mumenye amadina mwe n'abandi ko bandi bakora amugume nacu kugira ngo muze kubona byinshi. Nkuko nababwiye muri introduction, twamaze gushika ahari wa mu boss novuga ariko arakora byinshi kugira ngo asubire kubeza ku mutwe w'abamama abarundi kazi. Ubona ko baba bashajije baberewe neza. Tubahe ikaze ku rubuga rwacu rwa Widi, iganiro cha Bishop TV ifadikanije na Jumuiya TV, aho dufasha ugwarukana cyane cyane kumenyekanisha byo ko bakora. Tubanze tubahe ikaze. Murakoze. Jewe nitwa Ndikumana Moise, benshi ndakwita Momo. Musanze Musanze n'akantu aba nari nyinshi kugira ngo aje ariko notera imbere abana n'imyaka tujanye turagutwarongo. Momo, amadiri yawe yo gukora muri salon de beauté muno mwanya hagaze gute? Amadiri yo gukora muri salon de beauté nshuti yanje ni ibintu jarugiye kuraba, ni ibintu bigoye parce que kugira ngo créer ikintu ni mathématique, urumva ibintu bya salon de beauté inga mabanga menshi parce que n'amafaranga menshi. Amafaranga arinjira. Okay, amafaranga arinjira kandi ukongera ukayadepansa. Ni ukuvuga ngo rero imwe navuga ati ni amabanga menshi. Mvuze amabanga mu Kirundi ndazi ko abantu baca batahura icari cyo. Ni ukuvuga ko tubigira socre muri France. Ava yuko ntangura aka kazi, nari umuntu narakuze amakaraoke. Yasi karaoke ndabona umengo sana papa bazugaye, ngo ndavuga ati reka niyumvire basi ndondere ivyuma kuri muziki. Ndibaza babonye twuma tumwe hajya ngaha dufasha kugira ngo abantu batakazi gari barambere bararyoheza. Yego. Hama ndarondera udufaranga, ndagura kamixeri, ndagura tubafure dushika nka tune. Hama mu nyuma ndaronka akazi. Byose ndaronka akazi, ndawo mu DJ narakoze kumutakura, sindi buvuge byinshi ku byaho, ariko mu nyuma narakoreye abantu baranyambura, barantwara amahera menshi ko namaze gukora amezi ashika muri 4 batampemba. Sishaka kuvuga umushahara nakorera ko yari menshi, kumvateje ivyuma ari byibanje ninaje nkora. Hama ndababara ndavuga ati ibintu ifu kunda bivamo. Hama ndabivamwo, ndaza nicara muhira nkazindagira utwo tusono twa anniversaire, tu diplome. Mu nyuma rero niho ndavuga ati genda ndagenda ca mu bintu byinshi, ntubona umuntu abahagaze ngaha twenga aragize ingorane. Yego. Nuko nesanze ndo mu MC nza kuronka akazi, nkorana na company izwi ngaha Mogas. Turakorana kumvikana amahera mugabo kubera ko sinzi ko ari je nagize ikibazo nitwagira contrat irashi. Twumvikana ko ndakora sport, ndabakora indirimbo nyene ijanye n'ivyo bariko baramenyekanisha. Tuvugana ko nzobazanira nico bita abadanser, ko tugenda bafise, turabikora byose, ndabikora byose, ndaheze ndamurikira. Ama dushika ku mwanya n'izina wo gukora igikorwa, dutangura ico bita loot show. Turakora ko twavuga ko bazonka 12 million muri ico gihe, miliyoni zishika nka 4 muri ibyo byose nari nagize. Ariko naratangaye mu kuja gukora
ko bari bavuze ko tuzokora amakomine amwe kuva nka Mukaza hariya za Muhana hariya za Ndahangwa ariko naje mbona asanga turi ko dukora hose amemta umunsi umwe birambabaza sana no gutaha bacanyongera umuriyoni umwe mvana na Yesu wampaye akazi deje nawe ariko arambwira ati mpa ndi ya mahera yafata muhamwe mu wisamire de samire sigenda ya bajya badanseuse banje n'abadanseri ntabwo kuva umunsi rero nacemba bandavuga ati ibi bintu bijanye na industry ya music ngira ndabihagarike ndabikindi gukora umva rero bwamenyesha makuru inshuti ya jewe aka kazi urimo nikeza ariko rimwe uragira ikibazo niyo mpamvu natanguye hara mu ntango kugira ngo tuze kubandanya ngenda kwereka ama consequences abamuzi dukora n'ivyize biba birimo munyuma rero naciye nyumvira ati eske pourquoi pas jewe narigeze kuba nkora akana kera nkiri umwana bon je vais essayer ndabe ko ugaruka muri bijya nakora basi ibi ndabireke nuko rero ninjiye muri industry yo gukora imishatsi ndatangura ndarondeza amafaranga 10-20 ndashimira abagiye baramfata umugongo bo hari umushikanje n'ubu ndamashimira ibi bintu biraba naho tugeza turashima Imana ariko rero bitavuze ko no mwaka kazi nkora atakibazo na kimwe ngo ibintu byose byera ngo yego amahero yakorako kandi vraiment murabona nagasaro keza uratagata uri muri salo vraiment gumukora ku mavuta y'iki fresher ziraza mais conséquence ntizibura conséquence rero ya mbere ni yahe bo jewe ndi umukwaferi bo no kwita nkondi umukwaferi ari professionnel kondo umukwaferi mazige kinini nzi ibintu byose ndi adapta ndaje no kuma YouTube ngakreya ibindi bishasha urumva ariko hari gihe ushobora kuba waronse nk'umukiriya customer nk'umukiriya cyangwa umukiriya uri kuramugirira mwavuga ikintu wenda yakikubwiye ati kinkorera uko yakibonye ahantu bo ukakigira kujya imitwe iratandukana mon frère ugasanga nikimubereye inshuti yanje muri ako kanya murashwana ku buryo uvuga ati ndabihebe kabinduru nyine ukamubwira ati nuko wabisavye ngo ati suku nuko wabisavye soko urumva ikindi naco ari gihe ugira ikibazo mu kazi urazi bibaho akaza nk'umuntu ukamutanguranya mwavuganye urumva amugasanga haje ikibazo cyuko amahera kuri hana nshuti yanje wenda hari yaja bamubwira 5 wowe ngabwira 10 cyaje muri VIP yo imwe iteye ubwoba mu kazi rero dukora no kuba bimeze ntabwo ibintu byose wosanga ngo birera ngo ikindi naco nakoze kuba mwaje ngaha kubera hari ibintu byinshi tuba dufise muri twebwe tuba dushaka kugira ngo bija habona nkaje kora nkumaze nk'igihe kini kumva nteba bijya bintu byose byo journaliste byiki sinashaka kuza nayimaze igihe mvuga ati sinshaka no kubisubiramo kabisa mugabo kuba mwaje tukaba inka ga surprise mu mbere ukaba mwaje mukanyiyumvira nagize neza